uku n'ukwezi ko gukoresha za mbaraga twaronse. Huu ni mwezi wa kutumikisha zile nguvu ambazo mugabo uyu munsi hari gitangaza kigiye gukoreka. Lakini leo kuna muujiza unakwenda kufanyika. Haleluya, niryo jambo ry'uno munsi. Hilo ndilo neno la siku. Jambo ry'uno munsi rivuga ngo hari gitangaza kigiye gukoreka. Neno la leo linasema kwamba kuna muujiza unakwenda kufanyika. Wofasha ukabimumbwirira uwo muri kumwe ntiyavyo guseneza. Ungenisaidia unaambia aliyekuwa karibu yako. Haleluya. Hari gitangaza giye gukoreka. Kuna muujiza unakwenda kufanyika. Imana irashobora guca ku carico cyose kugira ngo ikugirire neza. Mungu anaweza kupitia kwa kitu chochote ili akutendee mema. Nasanze Imana imeze neza. Nilikuta Mungu ni mzuri. Hari Imana yururuka gukora yonyene. Kuna wakati Mungu anashuka anatenda peke yake. Hari irungika abantu. Kuna wakati anatuma watu. Hari n'ikindi gihe icha mu kindi kintu. Kuna wakati mwingine Mungu anapitia katika kingine kitu kugira ngo igukorere igitangaza, ili Mungu akutendee muujiza. Ni wizera uraza kubona ubwiza bw'Imana. Ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira, maana neno la Mungu linatuambia atizeye adahimbara umutima w'Imana. Yule siamini hafurahishi nafsi ya Mungu. Kandi ndazi neza ko ukwizera ari maboko yo kwakira ivy'Imana iguhaye. Na nina imani ya kwamba imani ndio inapokea, ni mikono ya kupokea. Ugasamara ugata ukwizera, ukizubaa unatupa imani yako. Urashaka gutaha uko waje. Unaweza kuondoka kama Yesu umekuja. Ariko ndazi ko hari umuntu aza gutahana igitangaza cyiwe. Lakini najua hapa kuna mtu ataondoka na jibu lake muujiza wake. Kandi nizera ko ashobora kuari. Na ninaamini kwamba labda ni Haleluya. Imana irashobora guca mu biganza by'intumwa. Mungu anaweza kupitia katika mikono ya mitume. Nakurambika kw'ibiganza na kunyoshia kwa mkono, maze Imana igakora igitangaza. Afu Mungu anatenda muujiza. Byarabaye kenshi, vimetokea mara mingi. Na Paulo byaramubayeko, na Paulo yamemtokea. Dusomye ibyakozwe n'intumwa, tukisoma matendo ya mitume 28 ku 8. Ibyakozwe n'intumwa matendo ya mitume 28 sura ya 28 ku 8 mstari wa 8. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Se wa Publiyo yararwaye inyonko kandi agacibwamo amaraso, maze Paulo yinjiye iwe arasenga, amurambika kw'ibiganza, aramukiza. Imana ihabwe icubahiro. Uyu mupapa ngo yararwaye gucibwamwo. Uyu baba alikuwa na diare. Kwa hiyo ngwara nubwo umuntu atesubiramo kenshi. Alipogonja ugonjwa huyo ataka mtu atarudia sana. Paulo araza. Paulo akaja, aramurambika kw'ibiganza, akamnyoshia mkono. Amurambitse kw'ibiganza, alipomwonyoshia mkono arakira, akapona. Kumbe ibiganza, kumbe mikono, Imana yashaka kubicamwo. Mungu anaweza kupitia, igitangaza kigakoreka, muujiza unafanyika. Ibi biganza byanje, hii mikono yangu, Imana yashaka kubicamwo. Mungu anaweza kupitia, ukaona igitangaza, unauona muujiza. Ibi biganza byawe, hii mikono yako, Imana yashaka kubicamwo. Mungu anaweza kupitia. Uyo imande yawe akabona igitangaza. Huyo aliyokuwa pembeni yako anaona muujiza. Mukoreko gatonya, mukoreko gatonya. Muguse kidogo tu. Mubwira ati ibi biganza byanje birashaka gukoreshwa ibitangaza. Mwambie mikono yangu inaweza kutumikishwa miujiza. Haleluya. Amen. Imana irashaka gukoresha igitutu. Mungu anaweza kutumikisha kimvuli. Igitutu. Kimvuli. Dusomye ibyakozwe n'intumwa 5:15. Matendo ya mitume sura ya 5:15. Ibyakozwe n'intumwa 5:15. Matendo ya mitume sura ya 5 mstari wa 15. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Bituma banaterurira abarwaye ku nzira, babashira mu nderuzo no kubirago, kugira ngo Petero niyahaca naho coba igitutu ciwe gishike kuri bamwe. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Petero arenganye. Petro alipopita, barazana abarwayi, walikuwa wanaleta wagonjwa, bagatingana n'igitutu cha Petero, na wanachunga kile kivuli cha Petro. Petero arenganye, Petro akipita, igitutu kigakiza abarwayi, kile kivuli cha Petro kinaponya wagonjwa. Amen. Burya n'igitutu cyawe kirashobora gukora igitangaza, na kivuli chako kinaweza kutenda muujiza. Ngirira mugenzi wawe ati uzutingane nanje kuzuba. Ambia mwenzako unisubiri wakati wa jua. Ati igitutu canje kirashobora gukoresha ibitangaza, kivuli changu kitakutendea muujiza. Haleluya. Amen. Burya ntabwo turi abantu basanzwe. Sisi si watu wa kawaida la.
igitutu cyacu kirakomeye. Kivuli chetu ni kitu chenye nimba sabko. igitutu gishobora gukora Kama igitangaza, kivuli kinaweza kutenda Imana muujiza, igiye kugukora igitangaza uno munsi, Mungu anakwenda kutendea muujiza leo, kandi irashobora guca ahariho hose. na anaweza kupitia fasi yoyote. Inkoni, Fimbo, inkoni, fimbo, Imana irashobora kuyikoresha Mungu igitangaza. anaweza kuitumikisha muujiza. Inkoni, Fimbo. dusome Kuvayo 4 Tusome Kutoka 4 rimwe gushika kuri 3. 1 mpaka 3. Tuja dusimba kuri Kuvayo 7 Tutaruka Kutoka 7 12. 12. Kuvayo 4 rimwe gushika kuri 3 Kutoka 4 1 hadi 3. hamwe no Kuvayo 7:12. Na Kutoka 7:12. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Mose arayishura aterega ntibazonyemera canke ngo banyumvire, kuko bazombarira batuhoraho ntiyakwiyeretse. Uhoraho aramubarira ati cufise mu maboko niki? Aramwishura ati ni inkoni. Aramubarira ati yiterere hasi. Ayiterera hasi ihinduka inzoka. Imana idufashe cyane. 7:12. Umuntu wese muri bo aterera inkoni yiwe hasi iba inzoka, maze inkoni ya Aroni imira zose. Imana yabwe icubahiro. Cyari igihe Imana yaritumye Mose, Ilikuwa wakati Mungu anamtuma Musa kwa Farao. kwa Farao. Mose rero atangura kugira amadidane, Musa akaanza kuwa na wasiwasi. atichemeza ko uzoba wantumye nikiye nibabimbaza. Cha kunikubalisha kwamba utakuwa umenituma wakiniswali. Imana imubaza ati ufise iki mu Mungu maboko? akamuuliza una nini mikononi Icyo mwako? ufise mu maboko Imana yashaka gukoresha igitangaza. Kila unacho mikononi mwako Mungu anaweza Iyi kuitendesha mikrofoni muujiza. Imana yashaka kuyikoresha ibitangaza. Hii mic ya Mungu anaweza itendesha Iyo muujiza. Biblia ufise mu maboko Imana yashaka kuyikoresha Bible ibitangaza. unayo mikononi Mungu anaweza itendesha Iyo muujiza. karamu ufise mu maboko Imana yashaka kuyikoresha ibitangaza. Hiyo biki unayo mikononi Mungu anaweza itendesha Imana muujiza. igombye gukora igitangaza, Mungu akitaka kutenda muujiza ntaho itoca. hakuna mahali asipopita. Umumama umwe yambwiye ati je nari mfise imbeba yari imereye nabi. Mama mmoja akasema mimi nilikuwa na panya ilikuwa inanisumbua. Ati imbeba yarugurura ivarisi, Panya ilikuwa inafungua valizi. ikarondera imuzu izimvye kuruta izindi, Inatafuta nguo yenye bei kali kuliko zingine. ikayirya. Inakula. Atundi musi Nyingine ati siku kandi iyo mbeba yarazi gatamba imbere na yanje. hiyo panya ilikuwa inakuja inachezea mbele yangu. Atundi musi Imana ikirambwira ngo Siku nyingine Mungu akanambia fata umunyu kamata chumvi, usengere uiombee, uciterere. uimwangie. Ati mengere ijiri kiratamba. Nilipoona hiki inacheza cheza, Ati nchafata umunyu, nikakamata ati chumvi, nchanda usengera, nikaombea, acha ndayitako, nikatupia. ubwo nyene kirapfa. Hapo hapo ikakufa. Ati pfuye Ilipokufa ndayiterura, ngiye nikainyanyua. kwita hanze, Nilipenda tupa nje, nza numva ku mubanyi habaye ikiriyo nikasikia kwa jirani pametokea ngo kilio. naka apfuye giturumbu Eti fulani katararwaye. anakufa ghafla bila kugonjwa. Ntacyo Imana itokoresha kugira ngo igutabare, Hakuna kitu Mungu asiyotumikisha ili akuokoe. upfa kwizera gusa, Wewe uamini tu. upfa kwizera. Wewe kuwa na Imana imani. irashobora gukora Mungu igitangaza, anaweza kutenda muujiza. kandi iciye ku kintu bibaza ko gisanzwe. Tena kupitia kitu ambacho unaweza kwamba ni cha kawaida tu. Ingorane nuko abantu babigize akamenyero, Tatizo ni kwamba watu wamefanya mazoea. bama bazi ngo mgendo utwaye amavuta kwa mutumishi, Wanawaza tutayapeleka mafuta kwa wa mtumishi. mgendo utwaye amazi kwa mutumishi, Unaenda unapeleka maji kwa mtumishi. kakaba kamenyero. Inakuwa mazoea. Ariko kumana sa kamenyero, Fimbo kuwa nyoka biciye mu nkoni ya Aroni. Aroni niwe yabikoze, kupitia kwenye fimbo la Haroni. kuko Imana yabibwiye Mose, Mungu alikuwa alimwambia Musa, mugabo Aroni niwe yayikubise hasi, lakini Haroni yenda alimjiangusha ihinduka chini. inzoka. Ikabadilika kwa nyoka. Abanyamareba Wachawi bo kwa wa Farao kwa Farao nabo baca barakubita hasi, na wao wakapiga chini. bakubise hasi. Walipopiga chini, Inzoka ya Aroni nyoka ya Aroni itimira inzoka z'abanyamareba, ikameza nyoka za wachawi. inzoka ya Jack Nyoka ya imira Jack inzoka z'abanyamareba, ikameza nyoka ya wachawi. inzoka Nyoka ya fulani ya imira utuyoka twose tw'abanyamareba. ikameza tunyoka tote Ibyo kwa nibyo bigiye kichawi. kukubako kuri uno Hivyo munsi. ndio kwa vinakwenda kutokea siku ya Wewe uyu leo. munsi Kwanzia hari leo icyo Imana igiye gukora mu buzima kuna bwawe. kitu Mungu anakwenda kutenda maishani mwako. Mu izina rya Yesu hari ikintu kiza gukore kuri uno munsi. Kwa jina la Yesu kuna muujiza utatendeka siku ya leo. Satani araza kumaramara
Shetani n'abiwe. atafedheheka na watu wake. Maze Imana ibwira Mose Mungu akamwambia Musa, guhindura amazi kuba amaraso. badilisha maji kuwa damu. Arahindura amazi araba amaraso. Akabadilisha maji kuwa damu. Icyo Imana igiye gukora, Kuna kile Mungu anakwenda kutenda. ifi zose Eti samaki zote damu zaciye zipfa. zilikufa. Ingwara iza gukorwa ko icipfa. Magonjwa ikiguswa itakufa. Amara iza gukora ko Uchawi atera. ikiguswa na maji utakufa. Hari imbaraga ndiko ndumva zigiye gukora. Kuna nguvu niko nasikia ziko zinatembea Hari tembea. ubushobozi bw'Imana bugiye gukora kuri uno munsi. Kuna nguvu za Mungu zinakwenda Hari kutenda siku ya igitangaza leo. kigiye gukoreka kuri uno munsi. Kuna muujiza unakwenda kutendeka Hari siku ya icyo Imana leo. igiye gukora kuri uno Kuna munsi. kile Bwana anakwenda kutenda siku ya Imyaka leo. umaze mugasuzugura irahagije. Miaka unamaliza katika zalao inatosha. Imyaka umaze mu mibabaro irahagije. Miaka unamaliza katika uzuri inatosha. Agahinda wabayemo imyaka karahagije. Uzuri umeketi miaka mingi inatosha. Hari icyo Imana igiye gukora kuri uno Kuna munsi. kile Mungu anakwenda kutenda leo. Baraguteye, Wamekushambulia. baragukoreye ikibi, Wamekutendea kibaya. baricaye, Wamekuwa. bariko baratwenga, Wameketi wanacheka. baricaye, Wanaketi. bariko barifelicita. Wako wanajifelicite. Ariko ubu n'ubwa nyuma ntibazosubira. Lakini leo ni turu ya mwisho. Hari icyo Imana igiye kubatangazamo. Kuna kile Mungu anakwenda kuwashangaza. Bagiye kuyoberwa uwo uriwe. Wanakwenda kusahau wewe ni nani. Bazokubaza aho ukomoka. Watakuuliza mahali unatoka. Bazokubaza aho wakuriye. Watakuuliza mahali Bazokubaza umekomalia. naho usengera. Watakuuliza mahali unaingilia. Ntibazoba babikubajije kubw'urukundo. Hawatakuuliza kwa mapenzi. Bazoba bavangiwe n'ibyawe. Watakuwa wamechanganyikiwa na mambo yako. Ibyawe bigiye kubacanganya. Vya kwako vinakwenda Hari icyo kuwachanganya. Imana igiye gukora kuri uno Kuna munsi. kile Mungu anakwenda kutenda siku ya Hari leo. impinduka Imana igiye gushiraho. Kuna mabadiliko ya Mungu anakwenda Hari kutenda. ibitangaza bigiye gukoreka. Kuna muujiza unakwenda kutenda. Ugiye kuzoreza amosozi y'umunezero. Yesu we. Hari amosozi y'umunezero agiye Kuna kururuka machozi ya iwawe. furaha inakwenda kuingia katika nyumba yako. Warize amosozi y'agahinda. Umelia machozi ya huzuni. Warize amosozi yo kurenganywa. Umelia machozi ya kuonewa. Warariyabuze amosozi y'uburyo butandukanye. Umelia machozi ya Ariko uyu tofauti. munsi mfise inkuru idasanzwe. Lakini leo nina habari njema kwako. Inkuru Ni nziza. habari njema kwako. Inkuru ikubwira Ni neza. habari nakwambia Kugiye vizuri. kurira amosozi y'umunezero. Yesu. Ikiringo gishize sico gisigaye. Sio ndo unabaki. Ikiringo gishize Wakati unapita. sico gisigaye. Sio ndo wakati unabaki. Ikiringo gishize uri muri ico Wakati kibazo unaisha katika sico shida. gisigaye. Sio ndo unabaki. Ikiringo gisigaye Wakati ni unabaki. gito cyane. Ndogo sana. Imana igiye Mungu kukwiyereka, anakwenda igiye kukujidhihirisha. kwerekana abantu Anakwenda kuonekana uriwe, uriwe mu bwami bw'Imana. katika ufalme wa Mungu. Babona mujya nkabo, Wanaona mnakula kama bakabona wao. musangira nabo, Wanaona mnachanga kama bakabona wao. mwambara nkabo, Wanaona mnavaa kama wao. bakibaza ko mumeze nkabo. Rest. Iyi Mana dusenga ntiyibagira, Mungu tunaomba. ntigera yibagira ababo. Sawa kwake. Ibyiza wakoze, Mazuri umeyatenda. ukwitanga wakoze, Kujitoa umetenda. ukwiheba wihebye, Kujitolea umetenda. warirekuye kubwiwe. Aravuze ngo ntiyigeze yibagira, nta nubwo yigeze abita, yarabibitse ahantu. None biriko biragaruka mu maso yiwe. Hari icyo agomba gukora kuri uno Kuna munsi. kila nataka leo. Barakoze amanama kugira ngo bagukorere ikibi, Wametenda shauri wa kutendea. ariko ngira ndakubwira ko atana kimwe kizokubako mu byo bapanze, kuna takimoja kitakutokea. kandi uzobimenya byararenganye. Na utajua vimesha. Hari icyo Imana iriko irakora. Kuna kila Mungu yuko na. Ndabona yurukije ingabo nyinshi Ni kweli naona majeshi zigiye yanashuka. kuturwanira. Inakwenda kutupigania. Ye Imana yabwiye bose Hey. muri Kuvayo 14:14 Kutoka 14 ati we niwihagararire gusa, simama tu. we niwihagararire gusa, Hakika. nawe niwihagararire gusa. Nawe simama tu. Bigiye kukuvugira mu muryango, anakwenda kutendea. bagiye kukuvugira mu muryango, Anakwenda kutendea bagiye familia kukuvugira yako. hahandi, Anakwenda kutendea ile bagiye fasi. kukuvugira hahandi, Anakwenda bagiye kukuvugira hahandi.
bagiye kukuvugira hahandi, anakwenda kutendea bagiye nafasi, kukuvugira hahandi, ngo kandi agiye kukuvugira anakwenda hahandi, kutendea nafasi. muzosanga yabivuze, muzosanga yabivuze, muzosanga yabivuze. Wowe ntugire ubwoba, Wewe usiwe na woga, tinyuka, usiwe na woga, tinyuka, kuwa jasiri, tinyuka, kuwa jasiri, tinyuka, kuwa jasiri. hari bigiye gukoreka. Ndio. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe, please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa endeze z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, Wibuke kubusangiza n'abandi.